umukunzi akundana ibihe byose kandi yavukiye kubera nko muvukana mu magogo Imana ntabwo icyubahiro yavukiye icyatumye aba uwo mubana uwo mutware wawe umufasoni wawe icyatumye aba nta kindi cyatumye Imana imushiraho ni kubera wowe yavukiye kubera nko muvukana mu wiki mu magogo nukuvuga ngo mu bibazo mu munezero uwo nta kindi cyatumye avuka nawe ugomba kumenya ukavyinjizamo ukavyinkirikamo yuko uriho kubera uwo muntu mubana ugomba gukora ibishoboka byose ngo umunezereze umubare mu mubabaro abe kwisanezerewe kugira ngo amatara amurimo ubushobozi amurimo Imana yamuhaye ivyo yamurimanye abishikane ko byose abikore neza burya iyo umugabo n'umugore utamuha igishika hari ibintu bisho umugabo n'inama ku mugore bwa mbere iyo umugore adahabwa igishika cyambere na mbere umugore kintu kimubabaje cyose kirukira mu gitereko abagore benshi bafise règle douloureuse ubutinya nkabo bajya kubera yuko badahabwishikana bashinga ntaye babo abagore benshi baja mu kwezi hataragera canke bakaza kabiri mu kwezi kubera babuze igishika mu ngo zabo abagore benshi ukunda gusanga bagwara amakanseri abagore benshi bagwara ibivyimba mu bitereko abandi hagwara amabere kubera iki kubera kubura igishika umugore yabuze igishika ucumenye neza yuko ari umwishi icya gatatu umugore yabuze igishika ngo ibintu yahora ashobora gutunganya ibintu horona akora neza aragereka bakamunanira kandi yahora bishobora yarazi gupanga neza inzu ugasanga nta kibishoboye yarazi gupanga neza amadoshe yawe ugasanga nta kibishoboye wari usanga impuzu yazipanze zigoroye zipanze za mukabati ufungura ku gihe wari ufungura midi top uburi ku meza sanga pe 18 ukaburi ku meza ugasanga byose nta kibishoboye ugasanga ibi byose ni poto kubera iki wamwima igishika none niba kwima umukenyezi wawe igishika ari wowe wigirira nabi gwa rukundo ari kuko hanishobora kuboneka gutekereza ivy'urugo ntibishobora gushoboka gusanga ibintu bipanze neza uko abagabo bakunda ordre mu rugo usanga bitagira gute bitagishoboka ariko ntumenye yuko intandaro yabiteye ari wewe ugo rugo gose muzosanga umugabo atishimiwe umugore atishimiwe umugore utamwitayeho umugore utamwakira umugore utamwaza ngo wiriwe gute umugabo gusa kuma kare wewe bibwirwa ariko ntabibwira umugore kandi abagabo muri ko mwabwiwe ngo bagabo kunda abagore banyu mu Efeso 5 ni nacyo gituma umugabo mugomba guha abakenyezi banyu igishika ugomba kumuha agaciro ugomba kumuha ibikenewe hari ibintu rero bigera kuri 5 umukenyezi wese agira gute umukenyezi wese akunda kandi yishimira iyo utabimuhaye rero biba bigaragaza ko atagishika kugira gute ukimufite igishika cyaheze ikintu cyambere umukenyezi akunda affection et tendresse akunda kwitabwaho akunda kubiga amajambo meza agomba kubiga ko ari mwiza kwasa neza kwateka neza kwinzi bisa neza kari umugore w'agaciro ayo majambo iyo ukunda kuyamubwira kubera ngo abagore bakurugwa n'ivyo bumva gusumba ivyo babona iyo umugore ukunda kumubwira ijambo ntutwo umwongera iminsi yo kubaho iyo umugore ukunda kumubwira utujambo nkuto utuma gukunda utuma arera abana neza utuma mu rugo hapangwa neza utuma ibintu byose bikora neza ikibabaje giteye ubwoba ngo iyo umugore yimwe igishika ngo bituma n'imibonano mpuzabitsina atayishoboye ntayishimire ntakunezerererwa none ntiwumva yuko kumwima twatujambo twiza wamutwarewe abari uri kurigirira nabi icyo ni cyambere bakunda kuvuga amajambo meza gushimirwa bameze nk'abana uko umushimira bimutera kugira gute bimutera umwete bimutera kugira noneho kuhaje yo gukora ibindi bikurikira iyo umbwiye muri umunsi wasase neza eza cyagenda kurondera kandi kamodeli iyo umbwiye ngo wagoroye neza eje cyagorora gusumba uko yahora bikora umukenyezi uko umushimira bimutera iki bimutera umwete mu byo yahora akora umukenyezi wese kwisi akeneye affection et tendresse akeneye gukundwa akeneye gishika akeneye kwishimirwa niko bameze cyakabiri umukenyezi wese umukenyezi akeneye ikiyago akeneye dialogue akeneye kumuha umwanya akeneye nawe ko abana kumwitayeho kwamuhaye umwanya kugomba kumwumviriza kugomba kuganira nawe kugomba kumwitaho kugomba kumva ivyo akubwira kugomba kumva amakena afise ivyo bituma agira gute akunezerererwa icya gatatu umukenyezi wese akeneye confiance akeneye kumwizigira akeneye ko ataca umukinga nambara amafaranga ukamubwira ati muri konte ukamwirika mukamusangiye konte mwese musangiye mukamusangiye signature ukawuzi ati ashobora gusinya agatora amahera naye ashobora gusinya agatora amahera akeneye iki ukamwizigira amatongo yose ukayamwereka hari abadafite amatongo baba mu gisagara bakomera ku mushahara hari abandi usanga abakomerce badandaza kiraza kumubwira ngo yango ugiye kudandaza ngo vyo kononekara ngo yango reka ngo nzofuma ndavyidandariza no mwereke ko ashoboye gufata umugore wa katacyashoboye no mwereke muzamure
utume agira estime de soi yumva ko nawe ari w'agaciro mwizigire mwereke by'ubutunzi byose ibintu bimwe bimwe ati iki kintu kirashobora kwandikwa ku mufasoni reka ndakimandike ko nacandike kuri jewe mwese mwame mwasanga ibintu byose mbwira gute yumve ko nabagize gute kuko umukenyezi utamwizigiye utuma yumva ko adafite umutekano muri kamere y'abakenyezi nimwe asoma mu gitabo cyitwa Vive Communique kiravuze ngo abakenyezi kamere yabo bamabikeka ko imisi yose umugabo ashaka kumuheba Nacho gituma nawe ugomba kumuha umutekano wose rero umwereke ko utazomuheba muhe confiance mwereke ko urwari ugwiwe ko murusangiye ko atakibazo na kimwe kirimo amafaranga mubwire ibintu byose musangire byose bibe iby'umuntu umwe ivyo bizotumagira gute agira ubuzima bwiza akora neza abaho neza adoha avyibuha atagwaragurika ko mu bisango burya ngo abakenyezi ntibagwara bashakashatsi bavuga ngo abakenyezi ingwara bagira nini ahubwo gukenshi bagwara kubura novuga ngo ni inzara canke ni kwashi urukundo akagira kwashi urukundo yabuze urukundo yabuze umwitabo yabuze umugira amajambo meza nivyo ageze gushika ko urashika ukabigaya bigatuma agira gute acika intege gucika intege kwiwe rero ntiguherera ahubwo cyogenda mu gitereko ingwara zigatagira gute ugatangwa kubona ingwara zisesa ntakinezerererwa ntagira apeti bivanye nawe reka rero kumwe mu rukundo kuko Imana muri kamere y'abakenyezi ibyo ndiko ndababwira bakunda nuko baremwe umukenyezi wese kwisi abo muzungu abo mwirabura abo muki wari wese akeneye ivyo bintu ndiko ndakubwira nkuko maze kuvuga kuri bine kincaka nakeneye sécurité matérielle akeneye ibintu byo mu rugo bigize gute bihagije ntakagira umutima uhagaze ngo ni bavuga ngo abashitsi bazoza tuzonka abashitsi 5 cyangwa 6 atangura kubaza bazoryama bazoryama kuki isabuni eswimi bazogaburirwa iki kumuga amahera dusaye make ugasanga asigaye afite umutima kudakunda abashitsi ariko ari wawe muteye wa mugabo muhe sécurité matérielle nagira umutekano w'ibintu byo mu rugo bikwiriye muhe ibintu byo mu rugo bikwiriye ku buryo ni yashaka ikintu umushitsi ni yaza aronke ivyo mwakiriza aronke ivyo ashobora gufungurira abashitsi ivyo bituma agira gute yumva afite umutekano uhagije bigatuma agira gute agukunda kandi akakwishimira kandi ubwo rukaruba mwanezerewe yumva afite umutekano wose icyanyuma akeneye ko yemplika mu afere y'umuryango agomba ko nawe ubamwo mu muryango wiwe umukenyezi wese kwisi kugira ngo muzabane neza kugira wikingira kwa gutandukana muhivyo nawe biri muri kamere yiwe bigomba kugira gute kumubumba noneho nube mu muryango kukirana by'umuryango umenye ko umuryango wariye imiryango yiwe nawe uyiteho nyina we ni yaza w'umukenyezi mushinga ntawe nibikunezereze numpa amafaranga kuri yo kubakira ibyo bizotuma udashaka gutandukana igihe yumva ko abayeho neza mu rugo ibikeneye byose mu rugo abifise wamwizigiye umukunda umubwira amajambo meza abaye yumva afise umutekano wo kugira gute umukunda ico nico kintu ca mbere iyo umugabo rero yimye umugore ivyo iyo atakimugirira igishika iyo atamwita mwumvise ingwara zigira gute zikurikira mu yandi majambo rero nabo umugore wawe ubona adakora imibonano mpuzabitsina nkuko bikwiriye menya ko ari wawe bimuteye nambona umugore wawe ayamagwara agurika amenya ko ari wawe bimuteye nambona umugore wawe adakeye atakwakira atakunezererwa nuko utagira gute utamushimira utamubwira ivyiza vyiwe ikintu bitigishika iyo kibuze mu rugo uje umyango rwo wagize gute gwaramaze gusambuka kumushinga ntaye naho niho tugiye umushinga ntaye nawe kamere yiwe afite ibintu akunda ugomba kumukorera iyo utabimukoreye ngo umwereke ico gishika ciwe ntabwo ashobora gushika ku migambi yiwe kintu cyambere umushinga ntaye atahawe igishika mu rugo rwiwe kintu cyambere kibanza kuhaba ntigera yishimira muhira abayumva avuye ku kazi yo kwigira ku kabare yo kugira kuraba abagenzi yo kugira kuraba imipira yo kugira kuraba abantu asamara ngo abagira gute abe aracererwa asanga bamaze kuryama kubera nta gishika gihari ntumwakira ntumwitaho ntumutwenza ntumuyagisha ntumugaburira ntumufata neza bigatuma yigira gute yigira handi urumva kubugize gute mu yandi majambo y'umugore y'imyigishi ku mugabo nawe abamwirukanye abamubwiye ngo genda ivyo bikazoba aralonge iyo amaze kuzarateramira hanze atangwa kuzarabona abandi bakobwa yabona agakobwa kamutwengeye akumva niko yokurikira ati ko muri we ngira yombwira neza uyu we yomfata neza ugasanga agira gute umutima wiwe wamahanze ari wo wamwimyiki igishika ikindi iyo umugabo adaho igishika mu rugo ngo imigambi y'umurugo ntabakigira gute ntabakikora mu yandi majambo yarafite umugambi wo kugura parcelle yarafite umugambi wo kugura inka yagomba kugura impene yagomba kugurura n'iduka handi hantu ibyo byose byagira gute nta migambi muvyukamo mu yandi majambo ibushobozi afise uburi kurabukinyiza butuma ubushobozi buri mu mubiri wiwe ivyo mva yoshobora ivyo mva yokora gashikako atabishikako mu yandi majambo rêve y'ubuzima bwiwe urashaka kuyihagarika bivaye no kumumigishika umushinga ntaho gasanga ati abumunebwe ntaco yitayeho wamushavuje ntumwitayeho niwe agacagarika byose imigambi muri guhagarara mbega wa mukenyezi we imanigisha ku mugabo wawe ntumva ko umugiriye nabi nabo nyene nuko nabo nyene ngo iyo umugabo nabo nyene adahabwishika ntaba cishimiye urugo
ntabacishimiye imigambi y'iterambere. Kwiyumvira ngo abana bazokwiga, rega umugore wimye igishika umugabo bituma atiyumvira n'abana, atiyumvira iterambere ry'urugo, kubera yuko ntanezerewe, ntiyishimiwe, ibyo akora byose ni nkuru busa. Tugaruke hahandi mwibike neza yuko abagabo nabo icyo bakunda umukenyezi femme attrayante, umukenyezi agira gute, umukenyezi asa neza, umukenyezi yambaye neza, umukenyezi akwega, nawe umubonye umvagira gute, umva yo gukwega, umva asa neza, umukenyezi nyene apanze neza, namwe muravyumva, asa neza, akeye, yambaye neza, ari propre. Ivyo umugabo wese ngabikunda. Icya kabiri bakunda abashinga ntaya, bakunda umuryango foyer bien tenu, umuryango upanze neza, vuga ngo hariho order, ibintu bipanze ahantu hose, umwanya, ikintu cyose mu mwanya wacu, nivyo bashinga ntaye bakunda. Kandi hakaba hafite isuku, mu rugo hasukuye, aho yicara hasukuye, ku meza hasukuye, mu cyumba hashashe, hapanze neza, ibira tukamenya aho bishira, cyose tukamenya aho gira gute, aho gipanga. Ivyo ngo binezereze iki abashinga ntaye. Ikindi cya gatatu, makunda désir sexuel. Nubwo umunezereza gute, abagore kwasenze ko banezezwa n'amajambo gusa, ariko abagabo ngo amajambo gusa ntaherera, ahubwo ashaka mugire gute, mugire n'imibonano mpuzabitsina, niho umweretse urukundo, niho biherera. Ikindi ngo abagabo bakunda yuko imigambi yiwe nawe uvyitaho, ivyo arimo nambakunda, akunda korora, nawe mwirika kunze nawe ubworozi mufatanije nawe mugira gute, mukwitaho ivyo akunda, niko abagabo bagire gute bameze. Ikindi abagabo bakunda gushimirwa, nabo barakunda umuntu amubwira ngo uri umugabo mwiza, witaho urugo, ukora neza, uwambara neza, ugira ku migambi myiza, waguze imodoka nziza, wanyubakiye inzu nziza. Ivyo ngabagabo bagira gute, barabikunda. Iyo umugabo rero wita ngo wamwima ivyo bintu, mu yandi majambo emotion wagize gute, uba warayimutwaye. Kandi iyo emotion yuze mu rugo, ubwo rugo ngo bagagize gute, bagagize divorce emotionnel, ruba rwaratandukanye mugo muri kumwe. Igihe cyose ubona umugenzi wawe utamwishimiye, utamukunda, utakimuzanira agakado, utakimwandikira ka message, utakimuharaye, urukundo nyakuri ntiruhera. Niko mu bikundi ba mbere 13 havuze umurongo w'indwi, haravuze ngo urukundo nyakuri ntugira gute, ntiruhera. Ntibaza kubesha ngo twe ngo turashaje, imyaka ibaye myinshi, ngo tuvyanye bane batanu. No, ivyo ntacyo bivuze. Urukundo ahubwo ko imyaka igenda, abashakashatsi baravuze ngo iyo nguko imyaka igenda, ngo niko urukundo rugira gute, rugenda rugwira. Ariko urukundo runagoma rumanuka, ujumenya ko satani yamaze kurutera abagoma mutandukana. Ahubwo ko imyaka igenda ni kumukunda, kuko umaze kubona hari imico myinshi udashobora kubona. Ngo abashakashatsi naso mu gitabo kivuga ngo iyo umugabo n'umugore batabara abana imyaka, guide de formation personnelle, havuze ngo iyo umugabo n'umugore batabanye imyaka 10 ntiba baramenyana bihagije. Nuvuga ngo rero uko imyaka ikura, ahubwo mugenda kunda bwa iki nacyo nutiyanganira nta kibazo, ukaguma umukunda, kubera iyo mukireshanya hari inzara nyegetse. Uko mugenda mubana anyegurura rumwe, anyegurwa kabiri, nyuma kazomumenya. Ni naco gituma rero uko imyaka igenda, ahubwo urukundo kwiye kuduga, ntikwiye kugabanuka. Igihe cyose uzobona rero emotion igishika cyaheze kuba mwubakanye, uje menya kuri mukaga, uje menya kuri muri danger, bishobora kugira gute, gukwegera gutandukana nawe. Niyo kwa gutandukana kwa mbere twavuze ariyo divorce emotionnel. Iyo utagira igishika mu mwaratandukanye, ingo zose ziziko zibana rero, gwa rukundo rwa mbere gwaheze, mumenye ngo mwaratandukanye, ni musubire hakera, subira muri zanzira za kera, nimusubire mwongere mukundane, subira umugirira igishika, kumwara umukumbura, kumwara umwandikira, kora muhaga kado, kora mubikira utuntu, nubu bisubire, kugira ngo urugo rwongere rugire gute, rwongere rusubire mu itanguriro. Hamwe tugiye gusoma yuko bagomba kubana karamata, nibwo muzobana neza. Rero iyo ni divorce emotionnel. Hariho divorce ya kabiri, novuga ngo ni divorce financier. Iyo divorce nayo n'abantu babana mugo badashaka kwerekana amahera, n'abantu batandukanye kubijyanye n'amafaranga, bakabana umwese afite konte yiwe, undi afite konte yiwe. Ubwo rugo naro wagize gute, ruba rwaratandukanye. Umwe afise inka ziwe, undi afise inka ziwe, undi afise amatongo yiwe. Ivyo mu rugo gubaha Imana, mu rugo rw'abantu bagomba kubana karamata, ntibikwiye kurangwa. Amafaranga ni intandaro y'ibibi byose, kandi intandaro y'ivyo byose ko mu musiguzi barabivutse. Nubwihisho. Inacho gituma rero bavuze ngo bana karamata, nuba ngo ntacyo kwiye kumunyegeza. Mwamaze kuba umubiri umwe. Inacho gituma rero ubutunzi bwawe bwose ugomba kubumwereka. Amafaranga uhembwa agomba kuba yize. Umwese akereka mugenzi we na mwese mukora amafaranga muhembwa, ntimuyanyegezanye. Mpembwa. Hari gihe nabandi nk'abari hanze cyane iwacu no ushobora gusanga ari umuntu akora muri leta, muga kafise nakandi karakakora. Nako nyene kajya karaka, gomba bakanose ko 10 cyangwa 5 bizana umwereke.
madamu twagiriwe ubuntu Yesu yatugire neza uno munsi twaronse ayandi mahera naronse nayo nakagira amafaranga na makenyi winyegereza uteretse wo mu bana wa mufasoni we ereka umutware wawe amafaranga yawe yose nawe wamushinga ntawe wewe ereka umufasoni we amafaranga yawe yose ntagire ikintu na kimwe umuhisha kuko ni wamuhisha uzobuze uri kurisamburirako kuko twumvise ngo numubiri umwe ugomba rero kumwereka amafaranga yose mugize gute mufise inka mufise amatongo mufise amaduka mufise dufise umutahunga nuko dukoresha nuko kandi ndakomesheje ukuri yuko iyo umweretse umugenzi wawe nawe ntazogira gute ntazotinya kukwereka niba mubwiza ukuri twicare nawe ngo mbagupanga imipango y'ubuzima yo mu rugo iterambere ryo mu rugo urabona tugira gute mbega tugura irindi tongo mbega tugura izindi nka twongerereze ubibona gute ni mwicare mugire gute mubivugane muri babiri ariko ukaza mumva umugabo arakubwiye ngo madam ngo abakozi ngo bazagende ngo kurimisha hariya ntuzi ngo yahaguze sangapi ntuzi ngo yahaguze angahe ntuzi ngo yahaguze nande ugasanga wa muriho mu rugo umeze nk'umukozi ko kutagira confiance umukinyenzi wango mwereka amafaranga yawe cyangwa umutware wawe bigabanura urukundo ubwo rugo rero iyo muterekana amafaranga ngo murekane ubutunzi mufise mu mwaratandukanye umuntu agogira konte yiwe undi wagira konte yiwe oya namba munazifise birashobora gushika mugasanga korera hanze namba munazifise ariko umwe namenye ngo kuri iyi ndafise ho signature nanje ndafise signature kuyiwe hari kwaya yamari wo kwaye ibintu byawe ibintu byo kubana nk'imbeba n'inyabo mu nzu ntibikwiriye mu bantu b'Imana mugomba kubana mwerekana atacu munyegezanya atakashikashi iri mu nzu ahubwo umuntu akamenya ngo ofisi ibi ibyo bimeze ibyo bivyarike nuvuga ngo niyo bishitse umwe agasinzira itero ry'urupfu umugore asigana umutekano ko bazi umugabo wiwe byose ivyo umugabo tunganye umugabo wiwe byose barizi abazi byose aho biri ntibiribwa nabandi ntibiribwa nabo hanze ahubwo byungura iki umuryango umukenzi bishitse agasinzira itero ry'urupfu aba yarabwiye umugabo wiwe byose byafise ivyo bituma avuga ati nta kibazo akazo ntiyasigarareresha abana ariko uraza umuntu gupfa bikazoribwa nabandi ibaze nabo ufite amahera kuri konti utamuhishije iyo upfuye umva bayande ibaze nabo ufite itongo waguze ahantu runaka ntazi canke nakabufise iraro ahantu runaka umufasoni wa batazi cyangwa umutware wa batazi mbega bishitse ugasinzira ituro ry'urufu ntibizoribwa nabandi kuzobona abana bawe bari mwibarabara ko barasegerereza kandi wari usibye kubatungisha kubera wagize gusa ingeso mbi yo guhisha ubutunzi bwawe ntumva ko wisamburiye ko nka ya mpene ni byiza rero yuko twereka abatware bacu twereka abafasoni bacu ubutunzi dufise abantu bose babanye baterekana ibyo batunze byose bamenye ngo baratandukanye yo ni divorce nimaze twavuze hanze rero n'ama pourcentage yazo gusa ngo mvuge ngo hanze baratandukanye oya nawe ushobora kubura ingaha mu bundi mubanye n'umukenyezi ariko mwaratandukanye ku mafaranga cyangwa se kugishika iyindi divorce twovuga ni divorce bavuga ngo ni divorce parentale ituma abavyeyi batandukana ku bana ugasanga abana umuvyeyi afise abana akunda agakunda abahungu uwundi agakunda abakobwa ugasanga akunda uyu kubera amwitwararika ivyo ntibikwiriye ku bana b'Imana kirazira yuko abavyeyi bagira abana bakunze bakundwa kaje gusumba abandi kirazira ko umuvyeyi ukunda abana b'abahungu gusa ashaka gukunda abakobwa gusa oya abana bose mwarabavyaranye bakunde bose hari usanga bishobora gushika Imana kamuremo ugasanga murasa Raguchi mukunda gusumba wundi mudasa kuko bose n'amaraso yawe. Kunda abana cyo kimwe abana mu bakunde kuko ikintu cyambere gunda gutera ingorane mu miryango. No gutandukanya abana. Ugasanga abana bakunda gusumba abandi. Directement iyo bakunze gusumba abandi umuvyeyi arabibona ari umukenyezi cyangwa ari umugabo nawe agacagira gute agaca kubera ucubiro marke iyo ubibonye rero usanga nawe utangira gute kugira umutima mubi kubera akunda kazi uyu n'uyu. Mwibuke neza muri Bibiliya yuko urugo rwa Esau na Yakobo byatumye Isaka kubera yuko Rebeka yakunze umwe akanka uwundi byatumye abana babo umwana wabo witwa Yakobo yomoka abavyeyi barinze bafata garutse mu rugo ngabagirira igishika kubera bamukunze bakamukunda bakaza gusumba uwundi nyina wiwe yakunze Yakobo anurutisha Esau bituma avyarugwa nko kuri mwene wabo Esau aramuhunga Esau agomba kumwica ivyo ndazi ko abakunda gusoma Bibiliya iyo story murayizi rero gukunda umwana cyane ukamurutisha abandi ni bibi mwibuke kandi Yakobo kwigeze gukunda Yosefu amurutisha abandi bana nayo bituma bagira gute bene se bamugurisha kwa Potifar ni naco gituma rero kizira ko umuvyeyi akunda abana bamwe iyo nayo ni indi divorce ugasanga bari mu rugo mugabo umupapa yikundira abahungu umama yikundira abakobwa canke se umupapa akunda abakobwa umama agakunda abahungu ico muba mwaratandukanye.
iyindi divorce twovuga ni divorce bavuga ngo ni divorce y'abavyeyi n'abavyeyi babana ariko ugasanga baratandukanye kubijanye n'imiryango yabo, ugasanga imiryango yabo ab'umugabo n'ab'umugore, umugore ntakunda ab'umugabo, umugabo ntakunda biki ab'umugore, ugasanga barakundanye bo entre mugabo yabona se w'umugabo araje cyangwa nyina w'umugabo araje, umugore ugasanga yahindutse, cyangwa umugabo yabona ab'umugore baraje ugasanga agize gute yahindutse. Iyo nayo ni yindi divorce mbi, kuko ijambo ry'Imana rivuga neza yuko uyu mugore iyaje n'umugabo iyaje bagahura, iyi miryango yabo nabo bagize gute babayihuje, baba baje kuba nk'ikirungo ikiraro gihuza iyo miryango ibiri, baba baje kuba abantu bazotuma umuryango w'uyu n'uyu bagira gute bahura bakagwana mu nda bafashanya ingorane. Umuvyeyi namba yarafise umuhungu none harose niki n'umukobwa arungutse, umuvyeyi namba yarafise umukobwa arose n'umuhungu noneho bakwiye umuryango uragutse ntukugira gute. Ariko abantu benshi barinjira mu muryango ahubwo ugasanga imyango ikega gute ikitandukana, ugasanga ibana sebukwe na nyirabukwe ntumubwire. Ivyo navyo ni indi divorce. Namba ukunda umugabo wawe ntukunde se, ntukunde nyina, ntukunde bashiki biwe, ntukunde bagenzi biwe, ubwo rugo rwamaze kugira gute rwamaze gusambuka deja. Murabanye mugo muwanyi muri babiri ariko imiryango barayitandukanije, ntabakijya kuramukanya, ntibahura, ntibazi wawe, ivyo byose umenye ngo magize gute mwaramaze gutandukana. Iyindi divorce twovuga ni divorce novuga psychologique, ni divorce yo mu buryo bw'ubwenge. Ni umuntu mubana mwaramaze gutandukana atakwiyumvira, atiyumvira cyo guteza imbere, atiyumvira uko wobaho, atiyumvira muri make ukabaho meze nk'isitati mu rugo. Mu bwenge bwegeze gute yaramaze gukuramo nturimwo, no mu mipanga agira mu migamba afise we ntugize gute nturimwo, ugasanga ari umugabo nuko ameze cyangwa se ni umugore, ugasanga aravuga ati kubera vyamaze gushika tukabana twaravyaranye reka basi dufe kubana uko nyene, umugabo mu mutwe utarimo. Mu yandi majambo ukaba uriho nk'uwapfuye. Iyo ni divorce iteye ubwoba cyane. Urazi kubana n'umuntu atigira atana umugambi agufise ko numwe we yamaze kugufuta usa n'uwapfuye. Abantu benshi ngo nyinshi ko zibayeho, ugasigara ubaho mu byapanga utarimwo, umengo ntunariho, wowe ntanakwitayeho, ibyo ukora byose genda ugenda ijoro ugaruka ku mutaga ujya gute wambara gutya ntanakimwe yitayeho. Iyo ni divorce y'ubwoba, kandi muri igihe cy'imperuka niyo ikaze. Abantu benshi babanye ngo ninatana bikamenyekana hanze nzomaramara cyaga agaciro kanje kazotakara cyende mu directeur general ahantu bazontwenga nibiki agapfira imbere. Kabagora kafite kubana